mwese bakunzi bacu ndabahaye ikaze muri aya makuru ategekanye ikirere cyo kuri uyu wa gatanu ni kugenekerezo ry'umunani Rusama umwaka wa 2026. Ejo mu gatondo hitezwe ko hazogwa imvura mu Kayanza hamwe n'Ingozi mu ntara ya Butanyerera, Igitega n'Imwaro mu ntara ya Gitega, Ibururi hamwe n'Imakamba mu ntara ya Burunga. Ikirere kirimo ibicu vyinshi kikaba kitezwe Igitega mu ntara ya Gitega eka no mu Kirundo mu ntara ya Butanyerera. Ahazoba hakanye gusumba handi azoba ari Igitega mu ntara ya Gitega hamwe n'Ibururi mu ntara ya Burunga, aho ibipimo by'ubushuhe vyaho bizagera kuri degrees Celsius 13. Ku muhingamo naho hitezwe ko hazogwa imvura mu gihugu cyose, hamwe hamwe hazocamwe hakeyo izuba. Ahazoba hashushe gusumba handi naho azoba ari mu Cibitoke, aho ibipimo by'ubushuhe vyaho bizaba bigera kuri degrees Celsius 29. Ejo mu gatondo hatekanijwe ko izuba rizoseruka igihe cy'isaha 12 ziburamwo umunota umwe rirenge igihe cy'isaha 12 ziburamwo iminota 2 z'umugoroba. Nuko rero ni hano amakuru ategekanya ikirere cyo kuri uyu wa gatanu agarukiye. Mwakoze mwese kuyakurikira naho ubutaha.